nta kaminuza n'imwe kw'isi isumvye akazi umuntu akora gucisha ubwenge. Barya abantu rero biyonkora abana babo bofashe gutegura kazoza k'imiryango yabo, gukomeza amasosiyete yabo, kubaho muri retraite baraba business zabo ko zateje imbere imiryango. Barya abantu nkaho batabaciye ubwenge, kuko uciye ubwenge womenya uti ninagira mu myaka 50 60 amagara azonkika, ntangura kumva amakonyera, ntangure kumva imisongo umubiri wose. Rero nzoryoherwa ndiko ndara umuhungu wanje wa mbere ari PDG, wa kabiri ari conseiller financier, wa gatatu ari chargé d'affaires sinzi. None bo bishobora gute ivyo? Nuko biga kaminuza zo mu Burundi, ugashaka barondera abigisha bo ngaha mu Burundi barahari aba professeur baciye ubwenge, bakabigirangira ama renforcement bakiga ibitabo bagasubira, hanyuma abana bakazokura mugabo bakora stage bakora impande ya se na nyina mu kubaka societe zabo. Turi kumwe niho bagera mu myaka 30 20 bakaboshora kwati matigenda muri mission muri Uganda, genda muri mission mu Bushinwa, muri Kuwait, hehe gukora ibintu bini bakabishobora. Kubera iki? Bakuriye muri ivyo bintu. Nababwiye nti nuko mudasoma Bibiliya. Nuko mwege mudasoma Bibiliya nyene mutazi n'ibirimo. Ya mwisoma mubona kubuntu kuva na kera umwana azoba umwami. Yareregwa ku kirimba musigura ukuntu ibintu bipangwa. Sivyo? Murabona nko muri Maroc je muhandaba ivy'icami murambabari. Ibya umwami wo muri Maroc arafise umwana mutoyi. Ahagiye hose mu ngendo barajana. Murabona no mu bindi bihugu singwa ndabivuga. Mugabo ahagiye hose mu ngendo barajana. N'abasirikare bijya byubahiriza igisirikare bari mugirira kugira ngo akure azi ukuntu azobaho niye atwara igihugu cabo. Turi kumwe. Nushobora gufata umwana ngo yize ngo Harvard ngo aje gutwara ngo societe ngo BMBC ngo yishobora. Tujya aya matrepise niyo universite ya mbere. Nushobora kuturengera nta namwe wobyiga ngo turishe ubwenge bwo kubitwara. Rero ufise nk'abatama bakuze ariko baranyuma. Mufise abana bari buraya ngo bagiye ngo kwiga amashuri ya rutura. Banyarukane bagaruke mu gihugu. Muze murasinya muri kumwe. Muze muranegosia muri kumwe. Niho societe zanyu mumaze kuja muri retraite bitayikunda ko muvuga, muzoza muravuga muti narakoze. Umwana wanje nawe ni PDG, ni DG, ni ADG, ni conseiller muri ibi nibi muri company yiwabo. Niho uzoba warakoze. Urazi kuba ubona uti ndagiye kandi abana banje bazoca abashomeri kandi bari ufise isosiyete milliardaire kubera wagize ubushobozi buke bwo gutahura ibintu baguhenda ngo iburango niho ngo hava ubwenge wewe kwiga iburango kansoza nkajewe ngera isosiyete nini wowe wize muri kaminuza imeze gute jewe nigira icarimwe droit nkigira icarimwe economy nkigira icarimwe comptabilité nkigira icarimwe informatique nkigira icarimwe commerce internationale nkigira icarimwe diplomatie d'affaires wewe wo kwiga muri kaminuza iyihe yondusha kwivyo bintu ndiko ndababwira aba entrepreneur bonyene ari bo bonyene kwisi bavyiga icarimwe baba babizi icarimwe uko babibamo abana ba entrepreneur ntibakwiye gukorera abandi ba entrepreneur kuko mu Faransa siko bimeze ego umwana amaze gukura cane yoshobora kuvuga ati jewe societe z'umuryango sindazikeneye kuzigumamo mugabo il faut pas que abavyeyi bacira inzira ico no kwita iyo independance nuisible umwana wo entrepreneur nakwiye kuza gukorera mu banki yo ngaha nakwiye kuza gukorera BMBC oya umwana wo entrepreneur ufise societe milliardaire umwana wakwiye kuzobandanya iyo societe yawe kugira abuzukuru bawe izibagira akamaro ivy'igihugu ndabishikako kugira abuzukuru bawe bagira akamaro na hare mubona ama societe yose twakuze twumva mu Burundi atawe tubona. Jewe ivyo uko abagwiza tunga ncacane ngaha mu Burundi berekana ko abagwiza tunga mu kurungika abana babo kwiga mu mahanga je mbona ko sinumva ko ari ubujuju mbona ko ari kutabona kure urabona ngaha mu Burundi umuntu w'umutegetsi canke afise buryo umugwiza tunga aragiye arikabwira abagenzi biwe mbega hewe wa muhungu wawe mbe ari hehe je shabya muhungu wanje burya musanze burya cibwenge cyane vraiment nayo imbere cyo sanga je namungutse yiga mu Bwongereza kubera hari ya vraiment bariga neza nashatse hari kandi bacaronka akazi bijya bintu
bijya bintu n'ubujuju. Ibi bintu by'uko abantu berekana ko bateye imbere mu kurika abana kwiga mu mahanga n'ubujuju. Jewe ntivyakunda. Atabaye umwana eske sindayirihi. Jewe nirangika umwana wanje kwiga mu mahanga bizoba bisigura ko business zase zitateye imbere. Agiye kurondera amahirwe ntashoboye gushikira. Turi kumwe. Uti kubera iki? Bwa mbere urabona wowe ufashe uri ngaha mu Burundi ufise uruganda. Urabona abantu bafise inganda ngaha bafise business manini. Boshobora no kuvuga ati twoshobora kuyapanga manini imyaka amajana. Wewe umwana akiga kaminuza canke amashuri yisumbuye ugacumuka ngo genda ngo kwiga uje kufisa amahera bacanga igihengo ngo bigisha neza ngo hazimvye cyane ngo ni hehe. Reka namwike ngo muri Amerika. Umwana agaca hera gise imyaka 15 ariko ariga muri Amerika yigana na babahungu muzi ivyo bashobora kuvamwo. Ivyo abizi ntidufise imishimwe ntavyo noreza ngaho muri adushatse kuvuga. Kaza kwiga muri Amerika hariya mu Bwongereza naya byose nibiki bidahuye n'ivyikirundi. We yiga imyaka 5 uwo mwana abasigaye ari uwundi muntu utazi. Kuko twege aba diaspora badukoresha ngaha ba muri bihugu batubwiye ati biratugora cyane kurera umwana uri kurondera ko yogira basi n'agace gato k'ikirundi ko biratugora cyane no muri Abanyamerika ino mu Iburaya ino muri Australia biratugora cyane kurera umwana ngo azagira indero hene ijya yuko umuvyayi amubwiye ati gira iki acemere. Turi kumwe. Rero uwo mwana umwikuye muri iyo myaka rero agasiga se afise inganda agasiga se yinjiza imiliyoni 5 ku kwezi canke 70 canke miliyoni majana ku kwezi aca yiga hari Iburaya hejeje imyaka 3 aca abwira papa narose akazi no uzanga umwana umugwiza atunga rutura ngaha igihugu kidepanda ko canke igirana aca usanga Iburaya ariko akora miliyoni 3 canke 5 ku kwezi. Turi kumwe. Ino yogura n'indege. Hanyuma se wapfuye kumva ega ntituzokwama. Nkanga jewe ndiko nta myaka 2 nzocanka 3 dutanga gupomporoka inja muri mwe. Turi kumwe. Urumva umuntu ukakura haragereye kunyakora n'ingoga ariko atsaza n'ingoga. Rero abana ba umugwiza tunga sanga abana biwe yose cyangwa umutegetsi ngaha baranyumva ndabizi. Batwishima ko ngo mwana je wiga mu Bwongereza ngo n'ubwenge ngo bagize. Sivyo? Ngo yiga ngo hariya ngo n'ubwenge ngo bagize ngo twengo ntiwo kwiga ngaha ngo bige hariya. Ugaca wa mwana rero ahejeje amashuri hariya agaca ko ari miliyoni 5 se n'abagasaza business se agiye umwana ntabazi n'ivyo se yarondeye ntabazi nuko bihagararamwo umwana acayigimira hariya novuga agoreweyo mumbabarire kuko urumva muri diaspora samagogwa hari ubuzima bwizi Buraya Amerika burutangaha hariyo kubaho neza amabarabara meza ibintu byo kwipfuzwa sivyo kuburyo mbere umuntu avuga ati bwiye haryoshe kuba mugabo no kumenya je nk'aba diaspora dukora avuga ati iwanyu nahago mari wanyu ariko nimba hariho abantu bakeneye cyane kuvyamahera kuvyiterambere urumva se abantu bafite ubutunzi bwa no kwita bw'umurengera bari ngaha umwana w'umugwiza umuntu asanzwe ashaka kuze kwiga mu Iburaya umwana w'umugwiza atunga bambe leta ikeneye abascientifique muri ibi nibi yarashaka kuza kubigisha Iburaya mugabo umuntu akunda umuryango wiwe abana nabuzukuru bibazo mu mwamukaka ntashobora gufata abantu bose abyaye ugenda Iburaya ngo mwige ngo mudoze muri bihangange kandi bidakunda ubuhangange bavuze muhira ni kuvuga rero wamutamashaje ya entreprise aca sambura amayizi n'ibiki byose bimwe bikagwa hariya abana bakava birabaza bari ngo papa yapfuye ngo tuje kubiraba batabikuriyemwo bikabasiga bikanka kuko ntushobora kuronka ishure na rimwe kw'isiri nzima ryo kwigisha gusumbya entreprise ntushobora je ngahanadara nk'umuntu avuye mu mahanga akaza kuhakora nkamaza none ko we wize Iburaya iyi myaka tumaze tuko turakorana ngaha canke muri Aziya ntubona ko ari buciye ubwenge wabonye kuntu ibintu yego tego kwera niwoshaka kwigera uca ubwenge nk'umwana wa so wawe bakuranye akorera amufasha mu kugera ya entreprise yawe yanyu nimba so yarafite abana 5 umwe akaja kuminuza Iburaya akazokora akazi ahenga miliyoni 5 canke 10 ku kwezi wa wundi yakuze ngaha negosia amakonta ari kontra ari kumwe na se
aza kubaka inganda ari kumwe na se, akutegura amaproje ari kumwe na se, azoba afise ubwenge bwo gutwara bamwe bene wabo batumva niyo bajanye, kuko nkatwe turarenze. Nta kaminuza n'imwe kw'isi isumvye akazi umuntu akora gucisha ubwenge. Abarya abantu rero biyonkora abana babo, bofashe gutegura kazoza k'imiryango yabo, gukomeza amasosiyete yabo, kubaho muri retraite baraba business zabo ko zateje imbere imiryango. Barya abantu nkaho batabaciye ubwenge, kuko uciye ubwenge womenya uti ninagera mu myaka 50 60 amagara azonkika, ntangura kumva amakonyera, ntangure kumva imisongo umubiri wose. Rero nzoryoherwa ndiko ndaraba umuhungu wanje wa mbere ari PDG, wa kabiri ari conseiller financier, wa gatatu ari chargé d'affaires sinzi. None bo bishobora gute ivyo? Nuko biga kaminuza zo mu Burundi, ugashaka baronderera abigisha bo ngaha mu Burundi barahari abaprofesseur baciye ubwenge, bakabigirangira amarenforcement bakiga ibitabo bagasubira, hanyuma abana bakazokura mugabo bakora stage, bakora impande ya se na nyina mu kubaka societe zabo. Tubikumwe niho bagera mu myaka 30 20 bakaboshora kwa ati genda muri mission muri Uganda, genda muri mission mu Bushinwa, muri Kuwait, hehe gukora ibintu nibi bakabishobora. Kubera iki? Bakuriye muri ivyo bintu. Nababye ni nuko mudasoma Bibiliya, nuko mwege mudasoma Bibiliya nyene mutazi n'ibirimo. Ya mwisoma mwabona kubuntu kuva na kera umwana azoba umwami yarererwa ku kirimba musigura ukuntu bipangwa. Sivyo? Murabona nko muri Maroc, je muhandaba ivyo cami muramba bari. Ibya umwami wo muri Maroc arafise umwana mutoyi. Ahagiye hose mu ngendo barajana. Murabona no mu bindi bihugu singwa ndabivuga. Mugabo ahagiye hose mu ngendo barajana. N'abasirikare bijya byubahiriza by'igisirikare bari mugirira kugira ngo akure azi ukuntu azobaho niye atwara igihugu cabo. Turi kumwe. Nushobora gufata umwana ngo yize ngo Harvard ngo aje gutwara ngo societe ngo BMBC ngo yishobora. Tujya aya matrepise niyo universite ya mbere. Nushobora kuturengera nta namwe wobyiga ngo turushe ubwenge bwo kubitwara. Rero ufise nk'abatama bakuze ariko baranyuma. Mufise abana bari buraya ngo bagiye ngo kwiga amashuri ya rutura. Banyarukane bagaruke mu gihugu. Muze murasinya muri kumwe. Muze muranegosia muri kumwe. Niho societe zanyu mumaze kuja muri retraite bitayikunda ko muvuga, muzoza muravuga muti narakoze. Umwana wanje nawe ni PDG. Ni DG, ni ADG. Ni conseiller muri ibi nibi muri company yiwabo. Niho uzoba warakoze. Urazi kuba ubona uti ndagiye kandi abana banje bazoca abashomeri kandi bari ufise isosiyete milliardaire kubera wagize ubushobozi buke bwo gutahura ibintu baguhenda ngo iburango niho ngo hava ubwenge. Wewe kwiga iburango kansoza kajewe ngera isosiyete nini. Sivyo? Wowe wize muri kaminuza imeze gute? Jewe nigira icarimwe droit, nkigira icarimwe economy, nkigira icarimwe comptabilité, nkigira icarimwe informatique, nkigira icarimwe commerce international, nkigira icarimwe diplomatie d'affaires. Wewe wo kwiga muri kaminuza iyihe yondusha? Kwivyo bintu ndiko ndababwira aba entrepreneur bonyene ari bo bonyene kwisi bavyiga icarimwe, baba bizi icarimwe uko babibamo. Abana ba entrepreneur ntibakwiye gukorera abandi ba entrepreneur kuko mu Faransa siko bimeze. Ego umwana amaze gukura cyane yoshobora kuvuga ati jewe societe z'umuryango sindazikeneye kuzigumamo. Sivyo? Mugabo il faut pas que abavyeyi bacira inzira ico no kwita iyo independance nuisible. Kuko umwana w'umu entrepreneur nakwiye kuza gukorera mu banki yo ngaha, nakwiye kuza gukorera BMBC. Oya, umwana w'umu entrepreneur ufise societe milliardaire, umwana wakwiye kuzobana nyo societe yawe kugira abuzukuru bawe izibagira akamaro. Ivyo igihugu ndabishikako kugira abuzukuru bawe bagira akamaro. Na hare mubona amasosiyete yose twakuze twumva mu Burundi ataho tubona kubera abavyeyi bahenzwe. Ibi ndiko ndavuga n'igihugu kiba kikeye kuvyigisha bituma n'igihugu bahenzwe ngo umwana ngo yigishije ngo buraya wacaza ngo ari gitangaza. Wapi
bazana abantu nk'abandi. Leta yigisha iburaya, umuntu adatunze cyane adafite amasosiyete yo bigisha iburaya, mugo umuntu afise inzego zitanga akazi, inganda, abana be asinya bahagararanye baze baperpetiwe. Kubera iki nshaka kuvuga gutyo? Umu entrepreneur nka twebwe dukora muri BRBC cyese no bikora byose. Umu entrepreneur ntashaka kubaka societe ngo abana ngo bige gukuntu ngo ubuhinga nkoresha. Oya, umu entrepreneur yiga kuba umulidere, ntiyiga kuba umuhinga. Je nkasi niga kuba umuhinga umu informaticien cyane, ndabikora n'abaganda ndabikora, electricité ntabyo nzi cyane, ivyimbaho nabyize ntabyo nzi cyane, ndabizi nyene nk'amateori canke ndabikora gakeyi. Jewe ngaha niga kuba umulidere. Rero umwana wanje canke abantu botwara BMBC n'ahari ntibazikeneye kuzora abahinga bazi ibintu byose BMBC ikora, bakuzora abalidere bazi gupanga ukuntu ikora. Hanyuma abahinga igihugu kiriko kirabigisha, abandi bavyeyi bariko barabigisha. Mugabo jewe umuntu yoba ari mu kibazo cy'wanje akwiye gusa kuba ari umuhinga azi ukuntu apangana ubwenge ivyo abandi bahinga twahaye akazi bavuye muri Kongo, mu Rwanda, muri Uganda, bavuye mu zindi ntara zo mu Burundi, bavyawe n'abandi bavyeyi bakaza tugakorana, sivyo? None nk'ubu twe muri BMC turabakoze nk'igihumbi. None ibintu abantu bose bakorana no bimenya. Rero iyo uri kurigisha abana bayiburanga wacu ubwenge aho kubigisha kugera ibintu byase, uburiko umenga uri kurondera abana bazoza bafise ubwenge bwo gukora mu mashini no gushongesha ibyuma byose umenga babikoroya. Rondera abachefu, abaridere baciye ubwenge bazi kumanaginga, kuko ivyo ndiko ndakubwira byo kumanaginga byo biragoye kwiga gusumbya kuba umenjenere rutura. Hanyuma barose les moyens bapanga ibintu abandi ba engineer bakore, bangaje abantu nivyo. Hanyuma rero ngo ndabwira unaho ukundi igihugu kimaze guhomba cyane kubera abavyeyi bita ko bateye imbere kandi badaciye ubwenge, bahomvye igihugu mu gufata mu kurungika abana babo kuza kwiga mu mahanga. Muri sanse iyihe? Urumva societe yawe wubase uri umuvyeyi iyo itabandanije umaze gupfa wewe ikugara, yumvira igihugu ukuntu gihomba, abakozi amajana aho ukoresha bose bagiye muri chômage kubera abana bawe bumva gusa ko ari abanyaburaya atakintu na kimwe kino bazi, atavyo bafashwe kugera, batazi ukuntu abarundi banegosia bagera basinya, bazi gusa ibyo mu Bwongereza ni Buraya no muri Canada hari. Yumvira igihugu amakori igihomba iyo societe yawe yugaye, yumvira igihugu donki kuntu ibintu byo bigenda. Yumvira amasosiyete rero abapapa bari bateye imbere ngaha mu Burundi amaze kugara amakampani yabo akugara, yumvira abantu bagiye muri chômage kwera amasosiyete. Ivyuka amasosiyete y'abantu bigenga ngaha mu Burundi ari igihugu ndazi ngaha aya abantu benshi banyumviza nta nivyo bazi, naho hari ingorane mu gihugu. Mugabo BMBC ni igihugu, izo zose mubona ngaho nizi igihugu. Ufise nk'amabanga muri leta ujeje ivyo guteza imbere igihugu, ivyo tabizi tacu gutahura. Isosiyete zigenga izi BMBC, izo Brarudi, izo zose mwumva zigenga zose izi zose ziri ngaha ntaniwe nanavuga, izo zose societe nizi igihugu. Rero igihugu mu bisanzwe kiba kigwiye kwigisha nk'ibi ndiko ndigisha, kigagucunga ugeze muri retraite, ikaraba yuko cyaguhaye les conditions zizotuma ikampani yawe y'umuryango canke y'abagisiyoneri bandanye, kuko yugaye ni leta ihomvye. Mugabo ngaho ibona ko bitazwi, abantu hamwe biyumvira yuko societe zacu ari ziwacu. Ndungitse umuntu muri chômage kubera ntafite les conditions, ntihamenya ko ari igihugu ihomvye. Rero abo bantu bamaze barungika abana kwigisha abana babo abo bantu barungika abana babo kwiga mu mahanga bidakenewe, baramaze guhombya igihugu amatirilioni y'amadolari. Kubera iki? Amasosiyete y'abapartikiriye amaze kugara kubera iyo transition idashoboka ni menshi. Ariko mu Buraya abamwe nk'imivinyu ijya mivinyu tunwa iramaze usanga abatangiye kuyikora amaze nk'imyaka 500 bapfuye cyangwa imaze igihumbi. Sekuruza yarakoze company, hanyuma abana benshi iyo uko biga bayikoramo kubera ko umuntu aza kurondeza ikintu abavyeyi be bari bararose.
uzagukorera umuliyoni ngaha abavyeyi bawe bahemba imiliyoni 20 ku kwezi, sivyo? Kubera baharuye nabi bagenda barazimba kwa banyi bangoje abana banje biga iburaya. Biga iburaya mu biki? Biga iburaya mu biki? Udafise amahirwe naje kuyarondera iburaya ariyo kurusha ngaha. Mugo yafite nashaka kuyasiga ngaha agiye kuyarondera iburaya. Sivyo? Nimba abantu ngaha benshi mu ndi badafise amahirwe, mugo hari abantu bafise amahera menshi. Bakoresha n'abanyaburaya mbere ngaha nyene. Bahamagara abanyaburaya bakabaha akazi. None wumva abana bawe bagenda iburaya gukora iki? Kugira bigende gute? Kubera ko utobigisha ukuntu ivyo bintu bitunganya nabo bazohamagara n'abanyaburaya baze gukora nabo hago muri iyo societe yawe. Hanyuma ni wagenda igihugu kize gisigare abakozi ho rukoresha bagume bakora. Gitozi kori kigira iki? Hanyuma buzukuru bawe bazoronke company bakoramo. Sivyo? Nivyo rero abavyeyi bagenda barivyimbya ngo bananje biga iburaya, je fata ko batababa bajijutse. Ujijutse ntavyo bakwaho kuvuga. Umwana nige ngaha. Hanyuma kuvyerekeye abatunganya ivy'igihugu, woshobora gufinansa l'education, agasubventiona ama université publique na privé, akubaka ama laboratoire neza n'ibindi byose bigatuma abantu bake aribo biyaza kwiga iburaya, mbere abandi bakaza ngaha. Arashobora kwinjiriza igihugu amamiliyoni y'amadolari mu kwezi, kandi nko mu myaka nk'ibiri canke 3. Unyumva bijeje azambwire ndamuhe plan y'ukuntu bipanze. N'indero n'inzahabu, sivyo? N'indero n'inzahabu. Abantu bareke kuza batumara amahera baje kwajana iburaya. Bagiye kwiga ngo finance nkariya niki. Kubera batinya kwiga ngaha kubera ama laboratoire n'ibindi bidakwiye. Kandi ari ibintu usanga atari miliyari 5 bisaba niki. Abantu bige ngaha amahera gume ngaha, hanyuma aciye ubwenge bagira. Hanyuma iyo abantu bamaze amashure rero abadashobora kuronka akazi ngaha baze karondera amahanga iyo kari. Mugabo abana baguze atunga batarimo. Kuko ntiworonka akazi mu mahanga kaguhemba miliyoni amajana so abahemba n'ibiki n'ibiki. Turi kumwe. Hanyuma murumva mu byo nabwiye byose ko harimo ide y'abatama mu kurangiza, harimo ide y'abatama baba entrepreneur batunze ngaha mu gihugu batiyumvira kubuzukuruza babo. Kandi biragoye gupanga. Mugabo mu byo mwiga muri entrepreneuria sinzi bamwe bigisha ivyo bya entrepreneur kivyo vyiga byagiyemwo. Ivyo bintu bidapanzwe bijyego byose bidutwara ku isi bishingiye ku miryango ikomeye. Aba entrepreneur basigiye amahigwe abana babo. Nimba mu Burundi umwana wese azodatangurira A0 kandi se yari yarashitse kuri ABCDE, umwana agatangurira misi yose kuri A, iterambere tuzokoma turyumva nk'umugani. Nimba umuvyeyi adashaka gutangura isemo umwana wiwe tuzokama turi inyuma y'ibindi bihugu. Murakoze, iyo mubake neza, mubake ibintu biramba. Murakoze. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 20. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.